nico gituma umukobwa ategerezwa kwibaza ati umusore tuzokubakana turahuje imigambi mu gikorwa cy'umuvyeyi. Narakurikiranye rero umubano ibikoko ingere kwitwararika ubuzima bw'abana bavyo, akarorero tutanakura ku nkona. Ubwa mbere bwoko inkona, iyo inkonakazi ugeni umuyabaga w'inkona yumva ko hageze yuko ivyara, irageza inkona izomugabo wawe. Tubaze tubimenye, inkona ntiharika, inkona igira umugore umwe. Iyo rero inkonakazi igeze ifata ishami karidugana hejuru cyane, igacirekura rigakoroka rica mu nkonangabo z'insore. Hanyuma rero kuba ari kugira ngo iyo nkonakazi ipime yuko hariho umusore ashobora gusama iryo shami ritarashika hasi. Iyo rero hagize inkoni risama, iyo arikoroye ikimenya ko ari we azoba umugabo wabo. Ico gihe baba rero bafatanye, hanyuma uko ari zibiri zarikira hamwe icana hejuru cyane. Mugabo zirazi neza yuko igihe igiswi cy'inkona kizongera kuguruka, gishobora kuguruka kigakoroka kuko kitarakomera. Ni ukuvuga yuko ico gihe zose zigaburira ibiswi by'inkona mu cana, ariko hageze ko bimera amababa bitaguye gutatabiza, nyina w'inkona ntisubira kuzana ibyo kurya mu cana, ikigenda nko ku metero 5 ikariraho ivyana bibona kugira bigire ingufu zo kugenda gusangira na nyina muga bigurutse. Aho rero bavuga ko nyina kiba kiriko cigisha igiswi c'inkona kwitorera, kumenya naco kwitorera. Hanyuma inkona imaze kubona igiswi kigiye kikayishikira hiri nko ku metero 5 kw'ishami, icikora ikigenda igasambagura cacari, hagasigara ibiti bikomeye. Hanyuma vya biswi vy'inkona bitangura kubaho nawe bikumva ko bibabara, kugira vyihe ingufu zo kuva mu cari, kuva muri komfort. Iyo ndero rero irakomeye. Hanyuma ya nkonakazi iba yarapimye umugabo ko azoshobora gusama ivyo vyana bikorotse. Nikiyagihe yapima ikorora ishami kugira ngo se rero nawe ivyo vyana vy'inanasi ngo biguruke, biri hejuru cyane, biraruha bigakoroka. Vyapararanganye rero inkona igaca isanza amababa, igaca bigwako, ikabimanukana gushika hasi. Bishitse hasi kubera ico gihe ntibisubira kuduga, zica zivyigisha ingene nazo zironderera. Ico gihe rero zimaze kwironderera, inkona ibihejeje gucuka, izogaruka mu cari, vyose biba biheze. Rero nico gituma umukobwa ategerezwa kwibaza ati umusore tuzokubakana turahuje imigambi mu gikorwa cy'umuvyeyi. Narakurikiranye rero umubano ibikoko ingere kwitwararika ubuzima bw'abana bavyo, akarorero tutanakura ku nkona. Mufise uruhara runini kuko umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Sinzi ko murabira, umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Amwigishije gutwenga kiri muto, azokurana umutima mwiza, azokura afise akanyamuneza, kandi azotera akanyamuneza mu kibano. Ariko akamwosa jinyitse, azaramukankamira, umwana azokurana umujinya no mu kibano ntaco azobamarira. Rimwe na rimwe twebwe abavyeyi, cyane cyane twebwe twateye imbere kurusha abandi, dufise ingeso yo gushaka kugumiza abana bacu mu buryohe, kubaha ibyo bashaka byose mutaberetse n'iyo biva. Abo ni babana bakura tambukuzino, ni bamwe bakura kurambona bakuru, nibo bavamo ibihumbu, ishirasoni n'insimba rubere. Abavyeyi, umuvyeyi abigira uko arashobora kubazimiza, akazimiza ibibondo vyiwe bikazobura,
iyo biva niyo bija muri kazoza kabo. Arico gituma kenshi iyo bashitse mu bigero bashobora no guta ubuntu bakamera nk'ibikoko. Abavyeyi batagavye abana barashobora kubura ya ndero yaziko, bakabura indero yo mu kibano, hageze kuja kwiga ubumenyi naho bomenye ivyigwa bikabananira kwishira mu ngiro ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bwabo. Rero ikintu nabonye abwira abarundi bamwe iyo hageze ko umwana acuka, nta muntu n'umwe yemera gucuka, n'umwana aba ashaka kuzokwama yiyongera. Ariko aba bamama iyo yabonye ko umwana ageze yuko acuka aramwima ibere, umwana ashatse kugiha ku nguvu mbere arashirako n'ipiripiri ngo ntakoreko. Hanyuma rero umwana birumvikana ko arira, akarira cane akabogoza. Twebwe rero ba senaka ba serugo iyo umwana ariko ararira wumva ibibazo. Umugabo rero agahanura wa mukenyezi wiwe ati basi muhibere ry'uno munsi uzomwimeje nawe nkamuha acavuga kureka yewe tubarura kidogo yibera ararimwima agashirako n'ipiripiri akanga gushika umugabo ageze ku mugoroba buga baze gutaha umwana yasinze. Urumva yuko nibo bafise ibanga rikomeye ryo kurera abana kugira ngo ntibaze babe ibifyino. Icyubahiro utandukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ibyubahiro batandukanye y'abakuru b'ibihugu bigenzi, no kwakira cyane cyane n'umutima ubikunze Excellence Denise Nakero Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo, Your Excellency Oluremi Tinubu, First Lady of the Republic of Nigeria, Your Excellency Tamara Kuchichi, First Lady of Serbia, Votre Excellence Sita Oliguingema, Première Dame de la République gabonaise, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutandukanye wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutandukanye wanyu, nyakubahwa muri biro vy'inama nshingamateka na ngenguzamateka, nyakubahwa umuhuza w'abarundi, nyakubahwa Silvestre Ntibantunganya aho turongoye igihugu c'u Burundi n'umutandukanye wawe, ushima cane kubona waje kwifatanya n'abandi bakenyezi b'u Burundi muri ibi bikorwa bidasanzwe. Bubahwa batandukanye b'abahoze ari abakuru b'igihugu bwabo mu Burundi, nyakubahwa abashingamateka abakenguzamateka, distingués délégués représentants des organisations internationales, ici je
félicite Madame Idias comme directrice régionale pour l'Afrique orientale et australe de la FINUAP, Madame Lieke Van Viewer, directrice régionale en jeu pour l'Afrique de l'Est et australe de l'UNICEF, Madame la représentante du système des Nations Unies au Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres des différentes délégations des pays amis, ceux qui ont venu et ou loin, Excellences, Madame, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, ndongozi mwese bakenyezi mwitavye iri huriro mwese hamwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Byoroshe gufata ijambo, hariho abo bakomeye cyane abakenyezi bobo barera abana umwanya muremure bahejeje kuvuga bisanzwe abagabo biratugora aho duhana aho duhereza kuko nibo babizi, ariko ase barundi niyo bariko bararera abana babarerera mu gihugu, kandi natwebwe abagabo turaha bagira ikigwa ndetse natwe tukabafasha kurera. Hariho ikintu nabonye abwira abarundi bamwe iyo hageze ko umwana acuka, nta muntu n'umwe yemera gucuka, n'umwana aba ashaka kuzokwama yiyongera, ariko aba bamama iyo yabonye ko umwana ageze yuko acuka aramwima ibere, umwana ashatse kugiha ku nguvu mbere arashirako n'ipiripiri ngo ntakoreko, hanyuma rero umwana birumvikana ko arira, akarira cane akabogoza. Twebwe rero ba senaka ba serugo iyo umwana ariko ararira wumva ibibazo, umugabo rero agahanura wa mukenyezi wiwe ati basi muhibere ry'uno munsi uzomwimeje nawe nkamuha acavuga kubega yewe tubarura kidogo yibera ararimwima agashirako n'ipiripiri akanga gushika umugabo ageze ku mugoroba buga baze gutaha umwana yasinze. Urumva yuko nibo bafise ibanga rikomeye ryo kurera abana kugira ngo ntibaze babe ibifyino. Rero uno munsi ndafise akanyamuneza kadasanzwe cyane cyane kwakira ngaho iwacu muri iki gihugu cyacu intumwa zidasanzwe zaje ziva hirya no hino mu mfuruka z'isi. Nagira ubwa mbere ndabifuriza ikaze mu Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki, umutima wa Afurika. Aha muri niwanyu kuko dusanzwe dusangiye byinshi, na cyane cyane ko Burundi ari igihugu kivomera isi yose gicishije amazi yacu meza mu ruzi rukuru rwa Nile be no mu ruzi rukuru rwa Kongo. Uru ruzi rwa Kongo ruvoma amazi mu gihugu cya Tanganyika ruyacishije mu ruzi rukuga, ayo mazi akabandanya mw'ibahari ya Atlantike, iyo bahari nayo igaca ivomera ibihugu byose byo mu burengero. N'abanyamerika rero turasangira amazi y'Uburundi. Uruzi rwa Nile narwo ruvoma amazi yo ngaha mu buseruko bw'Uburundi, kw'isoko ryayo riri mu majepfo y'Uburundi. Ayo mazi akabandanya akaja kuvomera ubugaragwa bwo muri Afurika yo mu buraruko, hanyuma agashika mu ruzi Mediterane, agaca afatana n'amazi
yiba hariya Indiano, hanyuma isi yose tukaba tuyivomeye. Ni ukuvuga isi yose dusangira amazi y'Uburundi. Kandi nagira ndamenyeshe yuko atamazi namwe ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi kiretse amazi y'Uburundi avomera isi yose. Kandi amazi y'Uburundi ni amazi meza cyane unywa utarinze guhingura. None rero haze ngaha mu gihugu cyacu, haze muri iki gihugu cy'Imana, kuko kuva kera na rindi Abarundi basenga Imana imwe rudende rurema yaremye ijuru n'isi. Imana itanga inka n'ibibondo, no kuvuga Imana iduha amatungo yose. Si ivy'imbeshere, nimwahamara iminsi ibiri muzokumva ko mudashaka gutaha, kuko muzokumva ko ari wanyu. Tukaba kandi natwe tunezerejwe no kubabona, kuko uko mwaje umwe wese avuye mu gihugu ciwe yatuzaniye umuhezagiro uva iwabo. None Abarundi turanezerewe cyane kubona turi kumwe namwe, tukaba dusaba Imana mushobora byose iguma ibagumize ko ikiganza mu gihe cyose tuzoba turi kumwe. Nagira kandi nkengurukire abakuru b'ibihugu bashoboye kuturungikira abatandukanye babo. Iyo tubonye abatandukanye b'abakuru b'ibihugu tuba tubonye n'abo bavukanye bakuru b'ibihugu, kandi bitwereka yuko uyu mugambi turiko ushigikiwe nabo nyene bawushigikiye. None rero aho mukera mukazosubira inyuma muze mubaturamukirize kandi bamenyesha yuko tubakunda cyane. Aha mu Burundi turakunda kubivuga, reka ndabivuge ndabisubire, umugenzi nyawe ni uwo musangiye urugendo mugasangira n'urubanza. Iyo mujanye n'umuntu mugasanga ntimusangiye urubanza birabaje cyane kuko ntaba ari umugenzi. None rero turanezerewe cyane, aha mwebwe bashitsi muratweretse ubugenzi dufitaniye, kuko dusangiye urugendo kandi dusangiye n'urubanza, kuko duhujwe n'iciyumviro kimwe cyo kurema kazoza k'ibihugu byacu. Turabashimiye cyane, dushima intererano mwaduhaye. Iyi ntererano je ndayiboneye imbonankubone, izodufasha cyane kugira ngo twubake iki gihugu cyacu. Reka kandi mfate aka kanya yengurukire mwevuye ku mutima abateguye iri hwaniro, na cyane cyane igisata cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kijejwe iterambere, ku nteguro nziza idasanzwe y'iki gikorwa. Ndashimiye mwevuye ku mutima mwebwe nyemwe mwitavye iri huriro, kuko twebwe indongozi z'ibihugu turirindiriye ko vyinshi. Mwaje muva mu mihingo itandukanye y'isi no mu gihugu, muvuye aho tudafise imico n'imigenzo imwe, ariko duhujwe n'ijambo rimwe. Iki nico kiranga ka karangamutima k'ubuntu, ka karangamutima kerekana ko abantu bose ku isi bavukana. Ndashimiye kandi nkeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ikigo arongoye ku mwitwarariko yamana wo gutunganya amahuriro y'abakenyezi b'imboneza uko umwaka utaje. Aha rero twahuye twese turi mu cyari kimwe kandi yaduhuje. Ibi nibyo byerekana ubutwari bwiwe, kuko iyo tutaba twemera ibyo atubwira ntitwari kumwitaba. None rero turamukeneye. Twaje kwiga kazoza. Ubwa mbere duhere ku mushingi. Aha twahuye twese turi umuntu umwe, duhema impwemu zimwe atawuguriye uwundi.
kandi aha twese naho mwosanga urukoba rudasa dufise amaraso asa, aricyo cyerekana ko turi abantu. Ngaha ntagira uvuga ngo hariho umuzungu n'umwirabura, ahubwo twese turi umwe. Hari ab'inzobe n'abandi bafise ubwirabura, nuvuga twese turi bamwe. Ntagire rero uvuga ko tudasa, kuko ibikuru bigize ubuzima bw'umuntu birasa, ibindi gusa n'iby'abantu biremananiriza. Noneho rero uno munsi turiwe duhishije, twahujwe n'icyiyumviro kimwe kandi kirabisi yose, kurema akazoza kacu biciye mu kubungabunga ubuzima bw'umwana, gushyira umutahe mu bibondo kugira turonke abantu bikwije mu buzima bwabo, aribo bazokubaka kazoza. Mu minsi iheze ina Burundi yagiye mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agarutse ndamubaza mbega ari mwagiye kwiga ibiki? Ati twari twagiye ngo tuje hamwe tuhuze umutima n'inama kugira ngo tugarukane agatima mpembero, ntidufashe Imana irema ngo hanyuma twongere dusubize intambwe inyuma mu kuyononera mu kwica ico twaremaremye. Yari inama yo kugira y'urunani rwo kwiyamiriza gukorora imbanyi. Naciye ndamubwira nti murahuje isi, imico n'imigenzo y'Abarundi, kuko ngaho iwacu kuva kera na rindi umwana yari itunga ridashumbushwa. Uwabuze ikibondo haba impundu mu muryango. Mbere mu migani n'ibitito baratubwira ko hariho mbere n'umukenyezi yibarutse inzoka ariko arakayaba yinshi. Ko turi no munsi aziko, tukaba turi no ngaha mu Kirimba, abarutse vuba batarose umwanya wo kwicara ku ziko mu mbari ngo basere ubwo babacira umugani, nagira ndabasubiremo mu wibuke ngo habaye umwana yarezwe na mukasi, amurerana n'undi mwana wiwe. Hanyuma bageze mu bigero baza kuresha abakobwa ari babiri. Hanyuma nyina agira ishyari kuko umukwe yari yashimwe wa wundi atari uwiwe. Ishyari riramutera, hanyuma aca kurogesha uwo mwana w'umurerano. Amuroze wa mwana arakura aho yagiye kwabigwa, hanyuma mu nda yiwe kubera bwa burozi hakurira inzoka, gushiraho agera kuvyara asanga avyaye inzoka. Avyaye inzoka, ababanyi bose bahitana ibibando ngo baje kwica ya nzoka avyara. Ati sigaho ntimuyice n'icamvuyemwo. Hanyuma barareka ya nzoka irakura, ikuze icayigira mw'ishamba yiberayo, irasatura gushika yiba bihira ibigozi. Iyo nzoka rero yasatura iri mw'ishamba, nayo hagira yuko yokuba kugwayo. Abantu baca aho hantu muri iryo shamba bashengeye ibwami, ya nzoka ikabaraba igaca itangura kubaririmbira iti abantu mushengera mushenguruka, nimugende mubarire dawe na mawe, muti bihirigonzi yakuze, genda mumukwere mukobwa, hanyuma heze yarongore. Aho bakayumva bakagenda bakabwira bene wabo, bakabwira abi wabo bati nyabuna ya nzoka yarasatira bari bihirigonzi. Gushika rero aho na nyina na se bahaca barabyumva iriko irabivuga. Hanyuma rero
batangura kurondera inkumi izorongorwa na yazo. Urumva ko bitari byoroshe, ariko impera n'imperuka harabonetse inkumi yemera kuja barabirwa kwa yazo kabihe bigonze. Hanyuma bukeye kabiri bagiye gutwikurura baca basanga yazoka ihe bigonze racitse umuntu. Basanze racitse umuntu basanga yaratunze, ifise inka, ifise ibitungwa byose, ifise abakamyi, inshoreke, ifise byose, yarabaye umwami. Noneho ikiba umwami aramwimika. Sije nohera wa mama yaronse uwo mwana, mugabo nawe akava mu kintu gikomeye. Iki kintu kirimo n'icigwa cyo kurera. Abakenyezi niyo bakubwira bati nicamvuye, umwana ntashobora kuba mubi, kandi umwana icyo azovamwo kirateguwe. Murazi ko no mu ijambo ry'Imana, Imana yari yaracira urubanza inzoka, yaracira urubanza iti abawe n'umugore ntibazopfa bakundanye, bazobohonyera ku mutwe, nawe uzobakomora ku kirenge. Ariko rero murumva kubera ubuntu bw'ubuntu siko byagenze, uwo muntu yarakize. Rero aha turahakura ikigo, singaha iwacu gusa. Jewe ahantu numvise abavyeyi batageze inkono iyo babuze ikibondo mu muryango. No mu ijambo ry'Imana dusomye, Sara muka Aburahamu yarageze akabonge kubera yabuze n'iyikoroka. Nta tunga ritagira akazoza, nico gituma umwana aritunga kuko ni kazoza k'igihugu. Inzoka iriyubura igacika shasha, ariko umuntu mu kwiyubura avyara uzomusigara. Ko twese tuzi ko isi ari y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose, nico gituma twese hamwe, isi yose dutegereza kwicara hamwe tugategurira isi kazoza keza kayo, dufise umutima w'ubuntu, kandi ubwo buntu Imana yaduhaye tubutere uwo natwe tuzokwibara. Ntibikwiye rero guha ubuzima gusa abo tuvyaye, ahubwo ikindi twabareresha ubuntu, tukabaha n'ubumenyi buzotuma twubaka kazoza kacu. Ariko rero kuvaho imigenderanire n'urudandazwa hagati y'ibihugu byoroheye, na cane cane kuvaho haziye ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, abanyafurika cane cane twaragabanije umwete twakoresha mu kurera ibibondo vyacu. Uno munsi umwana ararira, ukazibona umuvyeyi amuhaye injojo, igisuguti cyangwa ikindi kintu cyose gisosa ngo barateramirako amuha amahoro. Ego umwana arahora, mugabo agaca amenyera ibisosa gusa, bikamutwara umutima kujya ku munwi w'urumogi canke umunwi w'urukani. Tutibagiye ko ndetse n'amenyo aciranduriraho kubora kuko ibisosa vyinshi biboza amenyo. Ubu n'abakoze ivyo vyuma, abanyaburaya aribo babihinguye, ubu bariko barabona aho bihendeye. Hariho imyaka batemera ko abana babo babona amasanamu anyuragirana ku mboneshakure canke amareresi aca mu vyuma nyabwonko na telefoni, ari nabo baciye bashinga amagufuri ku matelefoni ku mbuga zimwe zimwe, kugira ngo abavyeyi bapimire umwana ivyo akwiye kuraba, canke bagategekanya mbere n'ikiringo ntarengwa
umwana ashobora kuraba ivyo bimena amaso. Ariko hano iwacu uzubona umuvyeyi ari kwisuka cyane igikorwa icyo ari cyo cyose yahaye telefone umwana wiwe akumva umwana atekereje ngo n'amahoro ariko ntamenye ko ariko arica umwana, kuko hariho imyaka umwana atarayikwiza kizira kikaziririzwa ko araba amasanamu y'urusobekerane rw'ivy'isi, amareresi ari mu bwicanyi, ibiterasoni canke ibisiga ubwenge bwiwe. Hariho mbere n'abavyeyi basigira imbonesha kure abana babo bagira baje mu kazi, bagataha basanga abana babo ijisho ryarunguye, mu mutwe nabo basobanganye, mbere bamusaba isahani akakuzanira igikombe. Buke buke abana bakazokwandurukiraho kurwara indwara zitagira insiguro, na cane cane izifatiye ku kubura umwete wo kwizigitirira ku gikorwa, umuzirikani wabo ukaba uzimanganya uko. Uramaze kuja mu ngo nyinshi, na jewe ndamaze kuja mu ngo. Narajorewe umunsi umwe ngiye mu muryango w'abagenzi, umwana wabo akatwakiriza ikigwanisho c'inkoho, akaturasa twese karakanezerwa kubona ko yatugandaguye. Urumva iyo ndero ariko arakura akanezerwa ko ariko ararasa abantu kubera gusa wamuhaye ca gikinisho c'inkoho. Hariho n'indi miryango murabizi, twebwe turavuga tuti dushobora gutera imbere tudashingiye ku karangamutima k'igihugu cacu, aho ugenda mu muryango bamubaza uti sarihe, nawe atanga kubaza ngo so, kubera ntazi so ico arico. Tuja kwiga izindi ndimi tukibagira kosa umwana, kuko bavuga ko umwana avuga ururimi yose. Rero iyo umwonkeje nabi umwana azovuga urwo rurimi yakonkeje. Ico ntibagiye nuko mu ngo zacu abana basigaye barerwa n'abakozi bo mu nzu, agakurana imigenzo y'imisore n'inkumi zitarezwe. Uzobibwirwa nuko uzawumva umwana yadukanye ibijambo vy'ibiterasoni, namwe bw'abavyeyi muto kubamuka kuvuga. Ndetse ubu urabona umwana w'imyaka 3 azawumva ararahiye kandi akarahira yandahiye. None wibaza ko umwana arezwe n'ubuyaya n'umuboyi, uwundi akaregwa n'ibarabara, abo bana bazova mwiki? Aha naho abavyeyi dutegerezwa kwiyumvira. Mbega ndababaza, mwoba muribaza igituma ubu ngaha mu Burundi mu mwimbu w'amanota mw'ishure, mu mashure yisumbuye, amashure yo mu gisagara ca Bujumbura ari aza mu myanya ya nyuma muri iyi myaka ikurikirana? Ico muraciga igituma mu ntara zose igisagara ca Bujumbura cyo kiza inyuma iyo turiko turatondesha abana bamenye mu mashuri? Umwe wese yibaze ico kibazo hanyuma yiyishure. Igisagara ca Bujumbura cyo ca nyuma mu ntara kubera. Aha rero sivuze indero y'abana baya miryango zirara ziraka gaca zikazima, canke umwana arerewe mu ngo zibiri. Turamaze kuvyumva, umwana aho nyina mujana kw'ishure, se wiwe nawe akamutahana batuba mu ngo zimwe. Umwana we wanje yaramajije ikibazo muhira twicaye, ati be papa, burya umwana buca aja gukora ikibazo ca leta, hanyuma se na nyina bakarara baragwana, agiye kugikora yomenya? Yambaye ico kibazo, namubwiye jewe ndavyumvirije neza, agiye gukora ico kibazo ntazomenya, kuko umutwe wiwe abonye se na nyina bariko baragwana uba watanga. Abi ndiko ndababwira, ndiko ndabereka umushinge wo kurera wa mwana dushaka,
kugira ngo wumve umwana iyo yamu. Abahinga barerekanye neza ko ubwonko bw'umuntu bukura gushika ku rugero rwa 90% imbere y'imyaka 5. Abasokuru nabo nyene ico kintu bari barakibonye, kuko umwana yava kw'ibere asigaye cyane igikunga kuvoma, kuko ari muri ico kiringo yigiramo ururimi rw'abavyeyi, akamenya imico n'imigenzo y'ahaba, akamenya gutandukanya ibihe by'akanyamuneza n'ibihe by'umubabaro, abaje kwihweza ibibera mu kibano, agatahura ivyotuma aca bugufi canke agira akanyarigabo. Muri ico kiringo nyene umwana yigira ikizira n'ikirekuwe. None mwebwe musigurira igituma cazira ko umwana atuma urutoki umungu, kandi usanga abana b'ubu atavyo bazi. Twe twakuze batubwira ko kizira gutuma urutoki umungu. Nabiravye neza nasanze umungu ni igiterwa kitoroshe, ni igiterwa ugikozeko usanga gikomerekeje kikabora. Babujije umwana rero gutuma urutoki umungu, birumvikana kurinze ubuzwa gutuma urutoki kizira gukorako. Twariga yuko kizira guca umurizo umuserebanya ngo nyoko ngo yoca acika amabere. Murumva yuko umwana mu migezo y'ikirundi yiga kugira ubuntu, kugira umutima w'imbabazi hakiri kare, gukingira ibidukikije. None urinze wubahiriza agakoko k'umuserebanya, woreka gukingira umuntu. Ivyo vyose yari ndero iva hasi. Imyaka ya mbere y'umwana rero irahambaye cyane, turakwiye kuyitondera nitwaba dushaka ko abana bacu bakorana ubuntu, urukundo, ubukerebutsi, ubwenge, ubuhinga n'ubumenyi. Tukitwararika amagara, indero, ingaburo, eka n'ubuzima bw'umuvyeyi yibungereza. Banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Umukenyezi wese yaje hano arafise aho hanze uwo yita mawe n'umwita mawe, ahandi batasimbesha. Bisigura ko dufise aho twavuye, kandi ko natwe dufise inyuma yacu. Ico gituma tuvuga ngo umugabo n'uwusiga izina. Mbega udasize uruvyaro rwiza inyuma yawe, iherezo ryawe ryobiriye. Ubwo uzoba wararereye Burundi ufise umwana ari muri yaruramutwe, uriko ufasha iki igihugu cawe? Ubwo ngaho wovuga ko umugabo wasize abana 3 bimariye, mwaka bivuga ngo uvuze umugabo kandi turi mu bikorwa by'abakenyezi. Twese ngaha twaje kwiga ikibazo c'uruvyaro, naco murazi ko kirabwa na babiri. Umugabo ariho kuko impande yiwe hari umugore, umugore nawe nyene niko kuko ariho kuko hariho umugabo. Mu gihe ufise umutambukanyi ataca amazi n'umugabo muburiye mw'ibarabara, muzobona yuko ameze nk'igihwahwari. Mu gihe n'umukenyezi adafise umugabo ameze neza, serugo w'ukuri, nawe nyene muhuye murabona yuko agenda kutikwije. Ivyo ni Imana yaravyihweje, irabona ko atari vyiza ko umugabo yibana wenyene, ikimugirira umufasha ariwe mukenyezi. Nta mubano baho ureme utagira abagabo n'abagore. No mw'iparuwasi barahiriye ubwire ntegerwa, ndahabona umubano w'abapatiri n'uw'ababikira. Kandi umupatiri atabatiza yitwa intavyara. Nico gituma nawe nyene ahamagariwe gukurikirana neza abana ba paruwasi, agakurikirana ubuntu bwabo kugira baze bakore bafise ubuntu n'ubukerebutsi. Umugabo n'umugore
turumwe mu gushinga umuryango no kuwuteza imbere urubyaro mu butunzi, ariko ibintu byose biri ku rutonde, umwe wese arafise uruhara rwiwe. Ariko tumenye ko urubyaro no kurukuza bituraba twese kumwe. Nicyo gituma nagomba kubatangariza ko ibyo mwasavye mw'ihuriro ry'umwaka uheze twabyakiriye neza. Birakenewe ko uno munsi kuri izina abagabo n'abagore b'imboneza bazokwicara hamwe tukiga neza ibijanye n'iyubakwa ry'umubano mwiza mu muryango no mu kurera neza abo tuvyaye. Erega n'umuryango wa Nazareti Mweranda dufata akarorero, Yozefu yarabaza mbere na Yesu akamufasha, ariko Bikira Mariya nawe yaba ari mu tundi dukorwa two mu nzu, kandi abo twumvise bigeze basigana. Natwe rero nukuza turabafata ko akarorero. Uno munsi reka mvuge isoko ry'umwana duhereye ku cari bamwarikamwo, arico mukenyezi. Umukenyezi n'umugabo ni isoko ry'ubuzima, ariko umukenyezi niwe afasha umugabo akamubera inzira, urugendo n'amerekezo mu bimwerekeye. Hari ikintu nabonye ku bikoko cyambaye ikintu, mbere narashimikiye cyane ku gikoko cyitwa inkona. Inkona yaratumye ntangura kwiyumvira ngaha ku bantu, mpereye ku nkumi hageze ko ija kwabigwa. Twebwe iwacu kw'iparuwasi Caruka imisa ya kabiri yitwa imisa yo gusase, imisa yo kuraba. Abenshi bayijamwo bari imisore n'inkumi. Hageze ko batanga ishikano, niho banyuranyuranwa, umwe akava hasi agiye gutanga ishikanwa kugira ngo bamubone. Gushika naho hariho nk'inkumi cyangwa umusore ashobora kuva hasi bagiye gutanga ishikanwa atagira n'urumeya. Hariho rero n'abahengera bose bavuye bahejeje, agaca ava hasi agaca gutanga ishikanwa kugira ngo bakunde bamubone. Ndibuka iwacu umusore yitwa Muhongasura, ashaka ko bamubona. Imisi isohotse abigeme baca bagenda ahantu twita irabiro, imisore ikabaca imbere ibaraba. Nuvuga yuko ico gihe cari ico kuresha. Umusore harageze ko yubaka arazi ko azorondoka, n'inkumi harageze ko yubaka arazi ko azorondoka. Uko kurabana nivyo vyerekana ko umuryango umwana azovukiramwo utegerezwa gutegurwa n'umusore n'inkumi bageze mu bigero. Umusore aterekanye ko ashoboye kuronderera umuryango, abakobwa baramubenga. N'inkumi itagira indero n'ubukerebutsi barayibenga, kuko bacabona ko itazorerera abana mu ndero ndundi. Ko turi muri iri huriro rero, si ukuvuga amajambo gusa, twabuye kugira ngo twigishanye ndetse tugire icyo tuzotaha. Bavukanye mu gihe cyo kubaka umuryango, nico gihe cyo gutegura abana abubakanye bazokwibaruka. Nico gituma umukobwa ategerezwa kwibaza ati, umusore tuzokubakana turahuje imigambi mu gikorwa cy'umuvyeyi? Narakurikiranye rero mu bana ibikoko ingene byitwararika ubuzima bw'abana bavyo, akarorero tukanakura ku nkona. Ubwa mbere bwoko inkona, iyo inkonakazi ugeni umuyabaga w'inkona yumva ko hageze yuko ivyara, irageza inkona izomugabo wawe. Tubaze tubimenye, inkona ntiharika,
inkono igira umugore umwe. Iyo rero umukobwa w'inkonakazi igeze ifata ishami karidugana hejuru cyane igacirekura rigakoroka rica mu nkonangabo z'insore. Hanyuma rero kuba kugira ngo iyo nkonakazi ipime yuko hariho umusore ashobora gusama iryo shami ritarashika hasi. Iyo rero hagize inkono risama iyo abikoroye ikimenya ko ari we azoba umugabo wabo. Icyo gihe baba rero bafatanye, hanyuma uko ari zibiri zarikira hamwe icana hejuru cyane. Mugabo zirazi neza yuko igihe igiswi cy'inkona kizongera kuguruka gishobora kuguruka kigakoroka kuko kitarakomera. Ni ukuvuga yuko icyo gihe zose zigaburira ibiswi by'inkona mu cyaro, ariko hageze ko bimera amababa bitaguye gutatabiza, nyina w'inkona ntisubira kuzana ibyo kurya mu cyaro, ikigendaho ku metero 5 ikariraho ivyana bibona kugira bigire ingufu zo kugenda gusangira na nyina muga bigurutse. Aho rero bavuga ko nyina kiba kiriko cigisha igiswi cy'inkona kwitorera, kumenya naco kwitorera. Hanyuma inkona imaze kubona igiswi kigiye kikayishikira hiri ko ku metero 5 kw'ishami, icikora ikigenda igasambagura cacari hagasigara ibiti bikomeye. Hanyuma bya biswi vy'inkona bitangura kubaho nawe bikumva ko bibabara kugira vyihe ingufu zo kuva mu cari, kuva muri komfort. Iyo ngero rero irakomeye. Hanyuma ya nkonakazi iba yarapimye umugabo ko azoshobora gusama ivyo vyana bikorotse. Nikiyagihe yapima ikorora ishami kugira ngo se rero nawe ivyo vyana vyinanase ngo biguruke biri hejuru cyane, biraruha bigakoroka. Vyapararanganye rero inkona igaca isanza amababa igaca bigwako ikabimanukana gushika hasi. Bishitse hasi kubera ico gihe ibisubira kuduga zica zivyigisha ingene nazo zironderera. Ico gihe rero zimaze kwironderera inkona ibihejeje gucuka izogaruka mu cari byose biba biheze. Rero iki kimenyetso cy'inkona ngaha hariho icigwa. Abavyeyi bategereza kumenya gutegurira umwana aho azotangurira ubuzima, bakamubungabunga ari bamwigisha ko azoshikaho nawe nyene abagiswi c'intobe. Umuvyeyi atarera umwana amwigisha ingene azovamo umuntu, uwo muvyeyi nta ndero ariko aramuha. Hariho abana bubu avuga ngo papa ngo aratunze ngo nije nzorya ivyiwe. Jewe ku ruhande rwanje narigishije abana banje yuko atawutora na se akiriho. Se akiri kandi mu gato w'ikirundi aravuga atawutora na se akiriho. Ivyaso so arabibamwo uwe wazaramuhako mugabo uzotora n'ivyaso hatakiriho. Umwana mwiza rero ni umwana amenya kwironderera abavyeyi bakiriho, ndetse no mu migenzo y'ikirundi, noneho no mu bwirizwa shingiro ry'Uburundi. Umwana amaze gushika mu bigero afise itegeko yuko ategereza kumugabunga abavyeyi, obligation yo kumugabunga abavyeyi. Umwana ageze mu bigero ibwirizwa shingiro ntibibwira abavyeyi kuzobandanya umurera, ariko abavyeyi nabo bafise n'abitegeko ryo kumugabunga abana batarashika mu bigero. Tuze turumva rero ko turiko turera abana bacu, tubagaburira, tubambika, tuba turiko tubategura kugira ngo nabo baze bibeko na twebwe batubeko. Nico gituma ngaha twotwara ijambo ngenderwako w'inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. No kuvuga umwana azogushigikira mu busaza umutegura akiri muto agakura azi yuko nawe azoba umugabo. Bavukanye mwese umwe wese mucubahiro Imana yamuhaye. Iyi nkuru mpeje kubatera natwe twegiri yacu. Ico gituma nkunda kuvuga
yuko inyigisho mu mashuri ko indero nziza y'umwana iva hasi, indero y'umwana iva hasi. Umwana azobica umuvyeyi yamugize mu bwana, kuko mu Kirundi baca umugani ngo umwana apfa mwiterura ubuza gusha uratagata. Na cane cane mwebwe abakenyezi mufise uruhara runini, kuko umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Sinzi ko murabira, umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Amwigishije gutwenga akiri muto, azokurana umutima mwiza, azokura afise akanyamuneza, kandi azotera akanyamuneza mu kibano. Ariko akamwosa acinyitse, aza aramukankamira, umwana azokurana umujinya no mu kibano ntaco azoamarira. Rimwe na rimwe twebwe abavyeyi, cane cane twebwe twateye imbere kurusha abandi, dufise ingeso yo gushaka kugumiza abana bacu mu buryohe, kubaha ibyo bashaka byose mutaberetse n'iyo biva. Abo ni babana bakura tamukuzino, ni bamwe bakura kurambona bakuru, nibo bavamo ibihumbu, ishirasoni n'insimba rubere. Abavyeyi, umuvyeyi abigira uko arashobora kubazimiza, akazimiza ibibondo vyiwe bikazobura iyo biva n'iyo bija muri kazoza kabo. Arico gituma kenshi iyo bashitse mu bigero bashobora no guta ubuntu bakamera nk'ibikoko. Abavyeyi batagavye, abana barashobora kubura ya ndero yaziko, bakabura indero yo mu kibano. Hageze kuja kwiga ubumenyi naho bomenye ivyigwa bikabananira kwishira mu ngiro ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bwabo. Ko dushaka gukuza abana bacu neza rero, birakenewe ko tubigisha gutera intambwe no guhangana n'ibibazo by'ubuzima, kugira bipime, bapime impano zabo barose bakiri bato. Akera ngo igiti cagororwa kikiri gito. Nivyo uvyumva bivugwa biragoye kubera impuhwe z'umuvyeyi, ariko ni ngombwa ko turerera abana bacu, tubarera tubereka ingene bashobora kwibeshaho mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bahura uko bukeye uko bwije. Afise umwana akiri muto cyane, ubu novuga ngo arakuze mu mwaka uheze, yatanguye guhoha aja gukora umurete. Abakozi bo mu gikoni baramwirukana ngo nta mwana w'umukuru aja mu gikoni, ariko yarabahase, arikorera umurete, araza araduhonja. Jewe wanje navuze ntaho ni sawa, kuko yamaze kumenya iyo biva, azokwishinga yicaye. Ico ni cigwa abahereje kuronka. Ni mu gihe rero abana tuberetse inzira yo kwigerageza gufata ingingo ku ngorane bafise, bishobora ko bonyene nabo batangura kwiyumva, bakiyemera, bagashira ukubute, kandi bakihanganira ibibazo bahura mu buzima. Erega hariho umwana uno munsi ahuye n'ikibazo aca yiruka pase no kwa nyina, naho aba yubatsega, naho aba yubatse ukazibona yirutse kubaza nyina ngo je ndafise ibibazo ibi. Iyo wubatse uba uzi ko nawe wamaze gukura, ni ukuvuga kuba warize hakiri kare. Hariho umukobwa yagiye kubaza nyina ingene bacumba, yarashitse mu rugo, umugabo avuga ati no munsi rero cumba turya ubugari, baca afata amazi ashatse arashiramo ifu, ushikawe umusururu biranga kuba ubugari. Umugabo ati nta mugore nazanye. Umukobwa aca asubira iwabo kuja kubaza nyina ngo mbe bacumba gute. Nyina murumva yuko ari we yahamaramariye. Twebwe tucinjira mu mashuri yisumbuye, niko karorero mpamvu n'ingene umwana umumenyereza kwibako. Tucinjira mu mashuri yisumbuye, abo usanzeho babanza kukubatiza, bakakumenyereza. Hanyuma rero mu kukubatiza bagukura ikirato, hama bagaca bakubwira ko yari telefone. Baha rero kugeza iyo umwana arira nyina ntiyumve, ngo batelefone rero babwira yuko ngo telefone bakivuga ngo aro papa aro mama, hano ndakomeye uga ndakomerewe.
aho rero babatanguye kukumenyereza iyo umwana rero nyina ntiyumve kugira ngo aho bukera nawe ube yiswe kinobera. Nicyo gituma rero mu migambi y'akazoza y'abana banyu mutegerezwa kubategura, mukabategura haba mu kubarerera muhira kugira bagire umusirikanye no kubigisha inyigisho zo mu mashuri. Ubu rero turiko turiyumvira natwebwe ku ruhande rw'igihugu, turiko turiyumvira ingene twogarukana inyigisho mu mashuri yisumbuye abana baba mu ndaro kandi bigira mu ntara atari kwabo. Gutyo tuzoba turiko turamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero by'abavyeyi gusa ariko buri n'ahandi mu gihugu. Murakoze cyane kubikomera amashyi kuko uwo mugambi ukwiye gushigikirwa rwose kugira ngo abana b'Uburundi basubirane kakanovera mu ndero yabo bakure ari abantu. Abana ni kubigisha hakiri kare ko bazocuka kandi bakabandanya ubuzima. Abana kugira mu ndaro twahigira byinshi kuko warahura n'umwana w'ingeso mbi akakwiba isabuni. Nta telefone zari ku telefone iwanyu ngo birikire indi sabuni mugaca mwiga gutizanya isabuni. Twebwe rero hageze muri adolescence niho twigishaga cyane kuko ikaramu utayibitse twavuga yuko ari ukwangara, bayikwivye ntiwarira ngo banyibwe ikaramu kuko ari ukurwanya urwangara kugira umenye kubungabunga ibyawe. Ivyo byaraba, izo zose ni inyigisho z'ubundi bwenge kuko ntibabigirana inzigo. Warashobora kwiba ikaramu ugasanga wivyo babwivye kandi twavuga ngo we niwe bari baranyibwe ikaramu byabiheze surusuru byabiheze. Abana rero no kubigisha kumenya kwibako, kwitunganiriza utuntu twabo kuva baciga gutambuka gushika bashike mu bigero. Barashima abavyeyi bari kurigisha umwana gutambuka, aramuhagarika hajya agataba ko dede ari kure. Umwana akabona yuko gushikira umuvyeyi bigoye agaca amwegereza ukuboko aje gufata agaca yigiza inyuma. Hadi uri kumwigisha neza cyane, uri kumwigisha ko ategereza kumenya kuzokwibako agatambuka atamufashe ukuboko. Kugira rero ivyo bishoboke dutegerezwa kubaba hafi, atari gusa kugira tubatere intege ariko kugira nanone tubereke ubwongo buhuma n'ubudahuma bakamenya ikizira bakiri bato. Erega hariho abana ubu batakizi ikizira, hariho abana ugenda mu miryango ukazibona wicaye ngo mbisa umuntu akuze akamutambuka. Iyo si ndero ndundi, iyo si ndero ndundi. Abana batwigisha byinshi, abavyeyi baratwigisha tukiri bato, bakubwiye bati kirazira kuvugana irya mu kanwa ukarya ufunze umunwa. Ati umwana yarezwe ntaganyaguza, umwana yarezwe ajyana urupfasoni, ntava hasi ngo ace hejuru y'abashitsi bariko barafungura, ndetse n'iy'abaciye impande araca bugufi. Izo zose nizo nyigisho duhamagariwe kwigisha abana bacu kugira ngo bakurane ubuntu n'ubukerebutsi n'ubuhizi. Ni mu kubereka rero ingene bobaho mu buzima no kubereka ukuntu bashobora kwibeshaho mu kubaha udukorwa bashobora gukuramo umwimbu tuzoba turiko tubugururira inzira kugira ngo baze babe bifashe neza ubuzima buzokurikira bamaze gushika mu bigero. Ariko ntiduhave twiyumvira ko ico umuvyeyi amagariwe co gukurikirana ubuzima bw'umwana tuba tugihevye. Hariho abazi ngo wavuze ko urazoreka umwana yibeko mu kibazo cyo kurera tuba tugihevye. Dutegerezwa gushigikira abana bacu mu buzima bwabo, ariko kandi tubereka ko ejo nabo bazoshobora kwibako. Nanone nabo tuba turiko tubategurira kuba abavyeyi b'ejo bazoba bafise nabo ababaraba mu maso. Mu mico y'ikirundi bari babizi kuko abavyeyi na cane cane ba nyokuru nibo batuka buzukuru ngo urakavyara uheke, bisigura ngo urakamera nk'uko meze.
niwabongora nawe abuvyaye baze bakugore, niwaba naho umwana n'inkerebutsi baze bakerebuke. Mugaya ryaba ariko aragukebura aturakavyara uheke kugira ngo wikubite agatima mpembero umenye ko nawe uzovyara ejo abana bakakugirira nk'uko nawe uri kugirira abavyeyi bawe. Urumva ko kwari ukwerekana ko umwana akiri muto bategerezwa kumenya ko akwiye kwiga hakiri kare icyo azoba muri kazoza. Ahandi naho barigisha abana bakabatuka, mbere mu kubigisha bakabatuka urakagwana inkwi, bisigura ko yaba mwifurije kuruha avuye gusenya canke yikoreye umwimbu w'ibikorwa vyiwe, urakagwana inkwi, urakaruha ungemuriye inkwi uvuye gukora. Aho hose parukwigisha abana ibikorwa. Nivyo mu Burundi amashuri yarahari, ariko indero n'inyigisho umwana yikura aziko. Umuhungu agakurikira umwuga wa se, umukobwa agakurikira ibyo nyina akora nko kujisha no gukinjira. Nico gituma inyigisho zose zari iz'ubuhinga. Bigisha abana gucura, kubumba, kubaza, kujisha, kurima, korora, guhiga, kuroba, tudasize mbere inyuma no gukora imiti no kuvura. Bigisha byose. Ubwo no munsi niko turiko turigisha abana. Ibyo byose umwana yavyigira ku bavyeyi, kandi nivyo byabeshaho umuntu wese. Nico gituma bavuga ngo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga. Mbega ubuhoho kugira utere imbere, suko uba ufise ubuhinga butuma wimbura hanyuma ukaronka ivyo ushora. Ikinama ndiko ndakivuga, abantu benshi bashaka kwiyorohereza mu buzima. Dutegerezwa gukora, twimbure, turonke ivyo dushora. Umuntu wese adafise ico ashora amenye ko azokwama ari umukene. Nico gituma Imana yaturemeye itunga kama kugira turihingure dushobore kurema itunga dushore. Iyi nyigisho rero nababwiye y'inkona niyo nafatiye ko kugira ngo umenyeshe akamaro ko kurera umwana, umwerekeza ku buzima bwiwe muri kazoza. Nta kintu kibabaje nk'umuntu avuka abavyeyi bakamurera, bakamwambika, bakamugaburira, yashika mu bigero igihugu kikaba arico kimwambika, kikamugaburira, ndetse kikanamurerera n'abavyaye, akazorinda asaza atega amaboko ataco yihaye. Uko siko dushaka ko abana bacu bazokura ngo basaze bateze amaboko. Dutegerezwa kwerekana ko abana bacu umunsi umwe bazogaruka n'amababa yabo, yuko umunsi umwe bazoguruka n'amababa yabo badateze iminwa. Nico gituma umwidegemvyo w'umuntu mu bijanye n'ubutunzi ari ngombwa. Muri iri huriro rero twige ingene tugiye kurera abana bacu, tubatera intege mu gutegura kazoza keza kabo, tubigisha gusohoka bave muri mu binyana, bige ingene umuntu ategerezwa gukamisha impano yiwe ariho mutahe Imana yamuhaye, no kumenya kwihangana imbere y'ingorane duhura mu buzima, tugahangana nazo, tugategerezwa kuzitsinda. Nico gituma ndetse n'abakera bigisha bavuga bati akatavuga igahenda akavuga. Umuntu yotsinda uwundi, ariko ingorane ntizishobora gutsinda umuntu. Bagashira intege abana bababwira bati gato karakura, kandi ko izo zibika zaramanye baba bariko barabatera intege. Ico abavyeyi duhamagariwe rero ni uko twogerageza tukaremarema amababa abana bacu, ariyo ndero yo haziko n'inyigisho y'ubumenyi mu mashuri. Niho tuzoba tubahaye akaganuke kazoba kabaherekeje mu buzima bwabo, niko kazotuma bashira mu ngiro indoto yabo, gutyo natwe tube turemye uruvyaro rwiza ruzodukurikira. Uko niko hiyubura
kwiza kwacu. Iyo nyigisho y'inkona kandi irumvikana ku bavyeyi, kuba umuvyeyi afise ishaka ko abana biwe bazoba abantu biyemeza ko bikwiye ko umwana ategurwa akiri muto n'akarero k'igororwa k'ikiri gito no kwigisha umwana kwibako akiri muto. Dufatiye kuri ako karorero turashobora kurera abana bacu mu muco w'ubuntu n'ubutwari, mukabaha umushinge uzotuma bakura neza biyumva ko bikwije. Uburundi bwamye bwitwararika cane iterambere ry'abana bato cane. Vyaragaragaye ukwemeza amasezerano yerekeye agateka k'abana mu 2019 mw'itangazo mpuzamakungu ryerekeye indero yagenewe bose mu 1990 hamwe no mu ngingo zitandukanye. Uburundi bwagiye burafata ngo bufashe umwana gukura neza, zaba ingingo bwafashe turi kumwe n'ibindi bihugu canke ingingo zafashwe n'igihugu ukwacu. Ubu bwavuba Uburundi bukaba buheruka kwemeza ko bwifatanije n'ibihugu vyashize umukono ku masezerano yo kubuza abakenyezi gukorora imbanyi. Mu ngingo ziteza imbere umwana, Uburundi bwafashe igihugu harimwo kuvuza ku buntu